Imyaka 3 irarangiye Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye amaze arongoye igihugu cacu. Muri ico gihe yarashize imbere imigambi itari mike yo guteza imbere igihugu. Muri iyo migambi harimo umugambi wo guteza imbere uburimyi n'ubworozi. Abenegihugu twaganiriye baragaragaza ikiri ku mutima, ivyo bashima vyabashitse ku nyota mu vyerekeye guteza imbere ico gisata c'uburimyi n'ubworozi. Umugambi wo guteza imbere uburimyi, Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu amaze igihe ariko arahimiriza abantu bo mu ngero zitandukanye, natwe twawakiranye ugweze gwinshi. Erega uyu mugambi ni kazoza k'abana bacu, ni kazoza kabuzukuru, ni kazoza kabuzukuruza. Ikintu cyane cyane dushimira Nyenicubahiro Umukuru wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi giteza imbere kandi abarimye, nuko yavuze yuko umuntu wese uzakuronka ifunguro, hama kandi aremera yuko ubu bwa mbere ho kintu cyo guteza imbere abarimye nuko yuguruye ahantu hose hari amazi ko abantu bofata nkama ayo mazi ntagenda aca dusigiye. Ubwa mbere ho murimye atarose amazi ntacogena. Nk'ubu twebwe urabona yuko yatatwereka akarero ko yatwese akarero nk'igihe mu Giheta, nyene Abenegihugu bahari igiheta bakweza amazi, aravuga ati erega amazi n'amafaranga, eheraba n'amafaranga amanuka. Natwe nk'inimbo hari inzuzi nyinshi cyaguma zisuka mu Itanganika, mugabo no munsi imbere ko yisuka mu Itanganika acabona kisuka mu mirima yacu. Twaragira cyane ugasanga muci abantu bagumye bicaye, mugabo no munsi bose avuga ati no ku mutwe muyemere muyikorere kugira ngo uburimyi bugirente butera imbere. Ico rero cyane ni ikintu yaje gishasha ahimiriza cyane abarimyi. Ico kimwibagirira ko cyane kuko naje ubwanye ndibuka akibivuze kuri televiziyo no twabibonye cyo ndabona no cyaje mbere n'iki cimvira ya mazi yo kuyakura muri Nyabagere. Nta twari dufise kweri muri Nyabagere, hama turayazana turabona birakunze kandi twarasabye n'inzira birakunda. Ko revuzwa rero n'umukuru w'igihugu n'ibintu bica vyoroha cyane bikagenda neza, umurimyi akumvirizwa, umurimyi agashigikirwa. Turashima cyane ingene yashize imbere cyane gushigikira umurimyi, bamwumvirize kandi bamufashe ababijejwe kumufasha ibyo bintu bikenewe kugira ngo uburimyi butere imbere. Ahimiriza gusa mu majambo ariko arihagurukira. Uyu musozi aha duhagaze yarahashitse. Ibi byose bariko babikora baciye mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana handitse yuko Imana ajanye umuntu imushira mu murima wa Edeni ngo awurime awuzigame. Murumva ngaha harimwo kurima no kuzigama. Gukingira iyisi. Ese ibyo bibiri ntivyanditse mu ijambo ry'Imana. Murumva yuko kandi ntabwo Imana yavuze ngo ace yicarira. None hageze rero kurima yasi twe duca dushaka kurya twicaye, tugaca turira ngo ibintu birazimvye. Kubera iki wari wicaye abantu 10 bariko barimira abantu igihumbi, none mugomba bareke kuzimba. Aha turiho turiga no kunyene. None umwe wese mwumva yogira imetero 39 ku 16. Ahantu muvuze ko wimbura itoni y'ibigori ibiro 40, umurongo w'ibijumbu gutya muvuze yuko imetero 16 zivamwe 200, mbwirigero uzosubira ku isoko. Hajya duca ruja mu kabare ku ikontwari uciye ugenda ugaca wikorera utu ni minota ingahe kugira ugire uwo murongo w'ibijumbu, nta sahirimo uhejeje ugaca wigira rero kuri ya kontwari yawe ukabuze yuko wamaze kuronka n'andi mahera. Ibi rero aha ni cigwa mwebwe mwafatiye ku 39 ku 16, genda zi yuko 50 ku 50 nta numwe yoyibura. Nta numwe Imetero 50 ku 50 nabo baba abakozi ba leta bakora ibindi ashobora kuzikorera wewe nyene ukaguma uzikurikirana neza ugasanga urafise umurima w'ukuri kandi mwiza numva ushobora kugutunga. Ico gituma iki ni cigwa gikomeye cyane. Zoca ndungika abari mu bushikanganje bw'uburimyi n'ubworozi bose kuza kwiga, ntibaje kuraba, bazabaje kwiga buri tubategura inyigisho kuko nabo bazoca bagenda mu ntara, umwe wese yigishe mu ntara bamanuke gushika tuzoshika kuri wa mwarimu w'indimo ku mutumba. Uzosanga uburimyi bwaduze aribwo buriko buratungisha abantu. Ndabashimiye cyane ndabakeza kubona nkawe wari uri hanze ukavuga uti ndatashe ubu buhinga bwanje ndabujana. Eshe abantu bose bari hanze bafise ubuhinga
b'abarundi toza tubona bose batamwe wese ati ndajanye ubuhinga bwanje urabona ko nk'ubu iyi miryango yo ngaha yari ishonje none heraba ivyo bimbuye bunyene ikindi no hanura mwebwe abenegihugu bindi murabonye ubuhinga ko ari kiruma mwige bya bintu byo guteranya amatongo murabona umwe wese bugitongo ntibaba ari gutwaye urubibe rwawe murubona mugamurimira rimwe mugaterera rimwe mugakoresha ubuhinga bumwe mwese mugaca mwimbura vyinshi rero nimubonye ko imetero 39 ku 16 zitonga umuryango none muri mwese ntimufise nka 50 base ku 50 cyane ijana ku 20 nukuvuga yuko mwese mushize ubuhinga hamwe nk'ubu mugatasi mwese kikiya cyose gasaga cyose carimwe aho hose bivuga ngo ndaha leta n'indya z'abarundi mwese hose harimwe baravuze yuko ibyatsi bitaribwa bihinduka ibiribwa mugatasi emwe niho nzogaruka mbere nje kuraba ko hose harimwe hateregwa rimwe hanyuma rero twimbure hamwe twese twimbure gushikaho tugira ubusese kandi dushore mu bindi bihugu yarahimirije abarundi ariko arabahimiriza gushira amatongo hamwe gukorera hamwe wa mugane tinyamwigenda ko ntari miri mpeshi yabivugiye kuri no musozi ariko kivi abenegihugu bamubona n'amaso ariko mu bindi bihugu suko indongozi kuyibona ni afere nini cyane ariko twebwe indongozi yacu iri ku kivi ari muri benegihugu muramubona ariko arubaka amashuri muramubona bayibi mu bikorwa rusangi muramubona ku kivi muramubona ariko arasoroma ibigori umwene gihugu wararimye hanyuma ukaba ufise indongozi gushigikiye isa ikapresia igashima ivyo wakoze uca wiyumva mwingufu uca wumva ushigikiwe uca wumva utewe intege urumva rero iki ni ikintu gikomeye cyane gihambaye turashima cyane Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu kumwete n'ubwira gushigikira abenegihugu no kubahimiriza hariho abantu bari baje birukana abandi mu matongo batijwe na leta ariko ico gihe Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yaravuye hasi ati eka ni mubareke kuko nta kuntu mwo kwambura nyandwi umwambike minani kuko nabo babaje kurima nyene nuwo unyene yarahari yari korarima ahubwo yaje nyene abivuga ati eka gusitana ahubwo namwe ni mwimvira yindi migambi musaba amatongo ko amatongo ya leta arahari ko yaravuze ati ahari amatongo ya leta yose ari niba yarime ariko rero ugasanga abarundi abandi bagenzi bacu bashaka kubuza hahandi we warimye wowe nuhave ngo nawo barime kandi amatongo yandi hari ariko cyo ikintu rero kimushimira ko cyane hari abantu benshi cyane babarimye yaciye avuga ati ibyo bintu bihagarara byose taye mushimira ko cyane ni murime hama namwe musabe muri leta nkuko nabandi barasavye bararonka cyo cyo ariko kimushimira ko cyane kuko hari habarimye izo nyene zitanguye acara zihagarikira twese turashima kwereka bisa uno munsi umurimye agize ikibazo aba yavyumvise ubwa mbere kandi akaca bifatira ingingo kandi bikagenda neza cyo nkingurukira umukuru cacu cy'u Burundi nuko yadukuye hanini yadukuye mu marigara kare wasanga twiciye ku mabarabara tuko turakina cyo bitwa urubugu amadame amakarata mugubu eranateye nakamo nk'abajejwe intwaro basanze nk'ugwarukano ruri ko boruhimiriza hanini kuja mu burimyi canke ubworozi kuko niwo mushinge uterambere ugwaruka barisite wacu nimbuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo aharanira inyungu z'abarundi bose arakaramba intore arakaramba iriko bakora biramuranga ndayishimiye izina niryo muntu yitaha imfubyi n'abapfakazi icisha bugufi imbere y'abarongoye intore arakaramba iriko bakora biramuranga kumiriza abantu kurima ibiringo byose ni ikintu gihambaye cyane erega ibirere byarahindutse ibi birere bya kera ntibico kimwe n'ibirere by'ubu hari hindagurika ry'ibihe kandi iryo hindagurika yo ritugezeko rironona ibintu n'ibintu nico gituma natwe twagiye gurahura ubwo bwenge kugira ngo imirima yacu urabona nk'aha hantu ntitwarimye mugabo twaraharuye hanyuma turasasira bya byasi nyene bikagaruka bikaba ingaburo y'ibitegwa
twarajanye abenegihugu hanze gukarisha ubwenge ego ubu buhinga murabona ibi bigori byo muci ngene bisa ibi ni bigori byo muci aka ni kakamo ka Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ati turime ibiringo vyose. Tumaze kumva akamo k'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ahimiriza ugwaruka ko gova ku marigara rukaja rugakura amaboko mu mpuzu kugira gwiteza imbere mu byerekeye uburimyi canke ubworozi na cyane akavuga ko twokorora inkwavu akavuga ko twokorora inkoko mu gwaruka renka twebwe rero twaciye tuja hamwe tuja mu by'uburimyi twararima hanyuma turimye tukarima hanini bikadutwara uburyo ariko ntitwimbure bakatubwira ivy'ifumbire tugashiramwe amafumbire hari gihe twayaronka dutevye ugasanga umwe wese ntiyarimye ngo twabuze ifumbire hanyuma niho twaronka umuntu aza kutwigisha ingene barima kijambere ariwe Pasiteri Johnson ubu twebwe tumwita barumwete kuko nibitumwako aratwigisha kurima urabona ingene ibigori bimeze aratwigisha kurima kijambere aratwigisha gutondekesha umurongo ibigori kera twebwe twaravanga ibigori ibiharage ibiki tutabizi ariko nukuri yarabaye umwigisha mwiza Imana imuduhezagirire ibi byose turima umwimbu dufise ivyo twabitse amafaranga twaronse tuyakesha Nyenicubahiro umukuru w'igihugu we yavyigishije hakavamwe indongozi zikaza zikatwitaho ubu twebwe twarumvise n'icivugo ciwe avuga ati turi kumwe twese birashoboka ubu twebwe twagiye hamwe tugiye hamwe turarima urumva turima akantu gato ariko kavamwe vyinshi turima intambuko 18 kuri 39 ugasanga twimbuye bimwe twahora turima mu bito 2 canke 3 amabarabara tugaca tugatera ku mirongo ibiharage tukabitera ku mirongo eka vyose intore ibintu vyose tukabirima nukuri ntitwumva ingene twovuga tuzogwiza ibikorwa abakozi abarima abakozi barima abakora ibyo bikorwa n'aborozi babe benshi kandi namwese murabibona muri kuntuzeye hanyuma natwe cyo twomusaba gusa abandanye atwagurira isi ndimwa abaniyahimiriza isi ndimwa ibe nininya kurushaho isi yo kubakwa ko canke gukorera ku bindi bikorwa mugato twagure batugire twagire isi ndimwa nininya n'abakozi natamenye twacha tubananya tuharima umwanya wose nta kibuza yuko ibigega bitazoguma bibogaboga nka mbere bishe no hambere kubera uburyo bwa none bwo kurima bamuhanura yubahiriza abandi mu bikorwa yegera abatona bakuru bose akabumbiriza Imana yamuduhaye ni mukomeze arakaramba mukiringa maze gito harabaye ibintu byinshi byarahindutse erega n'umukuru w'igihugu atari mu biro hariya kwa ntare ari ku kivi ari kumwe n'abenegihugu arabashigikiye arabahimiriza arabafashe mu mugongo turabona ugwaruka rufashwe mu mugongo turabona abakozi b'Imana bo mu bihe bitandukanye mu ntara zitandukanye bafashwe mu mugongo uwakoze ibyiza aramushikira turabona ari mu Cibitoke turabona ari hirya no hino aramushikira nico gituma mubona umwimbu uri kuraduza no mu bihugu by'aka karere bamwizeye twebwe rero niteka ku Burundi niteka ku Barundi kuba dufise indongozi ifise umutima nk'uyu muri imyaka 3 umwimbo wariyongeye ati wiyongereye gute none ko kare nk'ubu hari mu kwa gatandatu twaba turiko turimbura mugabo mwabonye yuko bamwe bariko barabagara iyindi iri kwirimburwa iyindi iri kwirategwa bariko bararima bagumye ku kivi umwanya wose twagumye ku kivi kandi none ubavuga ati hayi Bujumbura ko mu kiyaya Cimbo mugabo ubu na ruguru ubu tuzoguma bagirane baguma bari mu bare akarusho karahari kimwe gusa nukugirane nukubandanya umukuru w'igihugu
abifata mu ntoki nk'amagose nayo bisigaye akarusho umwimbo wariyongereye cyane kuko uno munsi bimwe birera ibindi bikabiko birategwa uruma nta mwanya n'umwe indya zeze nizigize n'izifungwa zaba zihari bwa mbere hoho ifumbere yaravuze ikirashika ubu nta ingorane umurimyi araronka ifumbere hakiri kare kandi iyo twari twasavye nyene yarabikoze biradushikira hanyuma ikindi nacyo cya kabiri umurindi wo kubaka amazu mwisi ndimwa bisa n'ivyahagaze kweri navyo aragara Burundi mugabo barabonye yuko tuza kubanza kugirana isi ndimwe mbere ko turonka amazu meza mugabo tugira sigaye niki isi ndimwa kugira ngo dushobe kuronka ibyo dufungura uko nka yata umukuru Nyenicubahiro umukuru w'igihugu nukuri aha hose n'ubu inzara yobaye nyinshi cyane kubera iki butwagira aho turima none twahubatse amazu nayo nituyajya mugabo no munsi yarabonye yuko umwene gihugu ategeza kubaho wese afite icyo afungura umuntu ukaronka icyo afungura n'umufuko ukaronka amafaranga muri icyo gihe byose kandi tubikura hehe muri yasi ndimwa murabona iri tongo iri ni rinini ryari muri ya matongo atarimwa hari ivyatsi hari mbema n'ibikoko byo mwishamba mugabo abenegihugu bagiye hamwe twisunze kajya kamo ka Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu na numwubahwa buramatari w'intara yacu n'indongozi zino ntara tuja hamwe ako kamo tugashira mu ngiro abenegihugu aha barimbuye iyi n'intuzenye igira kabiri barimbuye ibigori barimbuye mwabonye ahantu hari umuceri mwabonye ahantu hari ibiharage barimbuye nukuvuga ngo ryatongo rifitiye akamaro abenegihugu mbere bakoze koperative amafaranga barayafise kuri konte bakuye muri rino tongo umutekano w'indaburya uhungabanye ibintu byose birahungabana n'umuntu niyiyumvira neza buryashonje nico gituma duhimiriza abakozi b'Imana shira abantu ku kivi barime baronke ibyo barya baronke amafaranga kuko burya umuntu yanezerewe aratanga kandi ibintu bigenda neza twiyubakira igihugu cacu hajya bavuga ngo gira huba wubahwe bivana n'ingene witunganije tumaze kumva akamo k'umukuru w'igihugu ubu twaragiye hamwe nk'ugwaruka vrema ubu dusigaye twimbura bihagije kare twishinga kwicara gusa ku mabarabara ubu tuziye twimbura ibyimbuga birenze ubu twaronka cyacivuga umukuru w'igihugu yamavuga ngo umufuko wose ngo uronke ngo amafaranga hama mu nguronke icurya ubu ibyo byose turamaze kubishikako ubu vrema amafaranga turayaronka kandi niko bitokunda ko mushano mu mihana yacu ubu usanga dufise n'inkoko zibiri zitatu agakwavu kamwe canke tubiri tworoye mu ngo zacu nk'ugwaruka uyu mugambi wuko mwawuse uronka ico ufungura na mufuko karonka amafaranga tuwushigikire kuko ni neza y'abana bacu ni neza y'abuzukuru bacu atwitangira imbere natwe tumushigikire dufate mu mugongo ibivyiyumviro vyiza kuko ni kuneza yacu abarundi tuje hamwe hajya bavuga ngo nyamwigenda ko ntari miri mpeshi tuje hamwe dukorere hamwe umwe azane umutahe w'amaboko uwundi azane umutahe w'amafaranga uwundi azane umutahe w'ayo matongo hanyuma dukorere hamwe leta iduha amatongo dukorere hamwe kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu cindya n'amafaranga ako niko kamo twotera abarundi ugwaruka dushigikira indongozi yacu atwitangiye imbere avuga ku munwa wose uronka ico ufungura n'umufuko karonka amafaranga Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ico tumwifuriza nuko imbono Imana yamushize ku mushaha wiwe akagamburukira niyo Mana kugira ngo ayishire mu ngiro ntiyavyigumijemo
arabishira mu ngiro arabivuga kandi aranabiherekeza umugambi yarawuvuze Imana yamushize ku mutima arawubwira abarundi sinzi n'abandi bose bakunda igihugu aranawuherekeza akishikira ku kivi agahimiriza bene gihugu iyo ngendo ayikomeze kandi Imana imukomerezemwo imuhe amagara meza no kuronka izindi mbono zotuma abene gihugu biteza imbere bagateza imbere igihugu kuko umwene gihugu ateye imbere n'igihugu cyagitera imbere kandi nibi byose tubona ngo by'umutekano muke nibindi erega umutekano muke abantu baja mu bintu bitameze neza bizana umutekano muke kuko baba bafise inzara baba bafise inzigo baba bafise ivyiyumviro bitameze neza hanyuma akomeze imbono kugira ngo nibitari ibi dushishikare kubishikako nk'abene gihugu twaronse umukuru w'igihugu Imana yahagurukije imushiramwe n'imbono nziza ivyo byose Imana imuha abidushikirize kugira ngo natwe tubishire mu ngiro reka rero tumwifurize nawe nyene kuramba abarundi turi nyuma yiwe kuko yaba atari nyuma yiwe ivyo atubwira ntituba tubishira mu ngiro mugabo byose bifatanya nkama tukabishira mu ngiro Imana rero imuhe kuramba imukomereze muri iki gihugu cacu imuhunde kwimigisha kuko aronse umugisha n'abene gihugu barawuronka kuko umwere uvi bukuru ugakwira hose cyo namwifuje nuko Imana yomuha ubwenge bwa Salomo hama natwe turi nyuma yiwe abarimyi Imana ishikare kumuja imbere no kumuhezagira no kumuzigama nagomba kubwira abarundi baba bari mu gihugu canke abari hanze y'igihugu dufise amahigwe akomeye cyane kugira indongozi ngiyi mu gihugu cacu c'u Burundi atakindi kimuraje ishinga iyerekwa Imana yamuhaye ni yuko umurundi wese afungura umurundi wese aronka amafaranga iyi ndongozi nziza ariwe muvyeyi w'igihugu se Barundi muhagurukire rimwe tumufate mu mugongo atuje imbere tumukurikire kubw'ineza y'abadukomokako abana bacu abuzukuruza abantu bazana ibindi vyiyumviro bitari iterambere mu bima matwi turahamagarira ugwaruka kuja hamwe nkuko indongozi yacu yashinze n'amabanki yo gushigikira ugwaruka tuje hamwe twiyubakire igihugu hamwe bavuga ngo gira huba wubakwe nico gituma mubona igihugu cacu kiri nyabagendwa indongozi na za ndongozi zihambaye zo kwisi zigaye ziza hano mu gihugu cacu ni kubera ivyiyumviro vyiza vya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi barisite wacu nimbuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo aharanira inyungu z'abarundi